Burundi TV reka tubahi ikaze twongera tubaramutsa ni wa mwanya wanyu twama turi kumwe n'abaririmbyi batandukanye ndetse tukabazanira amakuru bonyene bivugiye bonyene ibibazo muba mufise bakaduha inyishu. Reka tuguhi ikaze ni muri ca kibanza ciza arena ushobora kuryoherwa umwanya wari wose atsina cyane ya masaha bugurura ku mugoroba urashaka kuharonka ikinyobwa ciza urashaka kumviriza kakaziki keza ndetse n'ibyo gufungura. Reka tuguhi ikaze umvirize umuririmbyi wacu uno munsi aza kutubwira iki mbega wibaza ko ari inde gumana natwe. Duko umuririmbyi wacu reka kwanza tubanze tumuhi ikaze tumuramutsa n'amahoro. Amahoro cyane murakomeye. Ego turaho. Bizzo Uwezo n'umuntu amaze igihe kirekire muri game y'umuziki arakora n'ibikorwa vyiwe muguma mubibona. Bega Bizzo Uwezo imyaka yose umaze uri kurakora ngo ari ntambamye nziza hari ibyiza biza nibiki umaze kubona na cyane ibyiza canke bibi umaze kubona muri uyu muziki. Icyambere ndashima Imana. Ibyiza byaraje bimwe bibi biraza ibindi bibi biraza bikatwigisha bigatuma turondera ibyiza. Intambamyi ni nyinshi mu muziki wacu kubera novuga yuko ubuzima tubayeho nk'abaririmbyi nibubereye. Tubayeho nk'abaherekeza abaririmbyi b'Uburundi. Uvuze ko butabereye ushaka kuvuga yuko hamwe bwo babubereye bwo bumeze gute? Mu ncamake mu bindi bihugu abantu bakora ibikorwa mvamutwe ubakurikiranye usanga bafise novuga bafise inzira nyinshi bisumamwo inzira nyinshi bagurishirizamwe ibikorwa byabo ariko ngaho iwacu umenga dutamba twirorera. Ni bamwe turima tugashora ariko tukabura abagura tugarima tugashora imyaka yose tukaguma tuzunguruka hahandi. None ubona byokorwa gute kugira ano ngaho iwacu abafise impano zitandukanye babeshweho n'izo mpano zabo? Icyambere ku ruhande rw'iwanje amakosa ndayata kuri twebwe nyene abaririmbyi kubera abaririmbyi b'u Burundi ntitwemera yuko tudafise ntitwemera ko tubayeho nabi. Urabona yuko ku munsi tubesha abafanzi abadukurikirana yuko dufite ubuzima bwiza so tutaravyemera twebwe yuko tubayeho nabi tudashoboye bimwe mu byari bikwiye kuba dufise byo tuma n'umuziki wacu ugenda nkuko tubushaka kwanza ivyo ntituvyemera kubera tubesha abantu yuko dufite amamiliyoni twambara amamiliyoni umva biragoye bisaba yuko abaririmbyi tubanza kwanza kumenya ico dukeneye kuba sizi ko nahura. Ego warafashe igihe uraba nk'uko umengo nturi kuraboneka mu Burundi uri mu makungu hoho wahigiye iki cyane kuvyerekeye umuziki wabandanije uri kurawukora canke waragiye mu bindi bintu? Icyambere umuziki ni virus kuvuga ngo umuntu ngo agiye ngo mu bindi ngo umuziki aba yawutayo umuziki n'ubuzima bw'umuntu ari we wese yahisemo kuwukora. Ndibaza abantu bose uwo bukurikiranye bigeze gukora umuziki ntibawuvirira naho utoburi kuraririmba muri studio ariko uragenda gusupportinga bariko barawukora uragenda ugakurikirana ibikorwa by'abandi bisigura yuko umuziki ubutarawuheba. So si hanze cyane ningaha nyene muri Afrika y'ubuseruka ariko ni byinshi nahize mu bijanye n'umuziki narabonye bagenzi bacu ingene barima akaronka umusaruro mwiza bitandukanye natwebwe ngaho iwacu. Aho rero ntidushaka kwibaza ikibazo bitandukanye no ngaho iwacu impano baradusumbya canke impano tumeze cyo kimwe none uko kuntu ushaka kubisigura neza ukuntu twebwe tudashaka kwimbura kandi impano tubona umengo sikirenga ntibadusumbye. Icyambere ku ruhande rw'iwanje icyakire navuga ati impano kweri ntibadusumbye amalook n'ibindi nta na kimwe baturusha ariko baturusha kwa kundi kwitahura bo baramaze gutahura yuko uri kurakora umuziki utegerezwa kuba uri kurinziza ariko twebwe ngaho iwacu utinjije uwinjije bose baja ku ntebe imbere berekana abantu yuko binjije amahera menshi bisigura yuko ni kwa kundi kutamenya ico dukeneye kubera hajya uja gukira ingwara arayirata. Abaririmbyi b'u Burundi turi ngaha tubesha abantu yuko tubayeho neza dufite ubuzima bwiza nico gituma ubona umuziki wacu ataho uriko uraja canke aho uri kurava.
nka Bizzo Uwezo yamaze gutahura ingorane zihari wewe ariko bikora gute kugira ejo nejo bundi abana bazovuka baze bamwigireko akaruriro mu ncamake uriko urakora wenyene naho wowe ufise vision nini uri wenyene udafise abantu mu bifatanya byama bigoye kubera hajya ubugirigiri bugira babiri ariko ku ruhande rw'iwanje ndagerageza kwandika neza gukora umuziki mbona yuko ukenewe mfasha iwacu ndabiye ko n'abandi nkavuga ati reka nkora umuziki kanaka ndawushiraho nejo bundi naho basi no mustogira support hashobora kuvuka abandi bana benshi urundi runganwe uzovuga ati bano batama bano bakuru bacu bari bafise ikintu gitandukanye n'abandi so ku ruhande rw'iwanje jeje nyene sinovyifashamo sinoza nihinduka muri game ya Buja Flavor ariko ndizera 100% nitwifatanya turi benshi nitwaja hamwe abaririmbyi tukavyumva kumwe yuko kugira dutere imbere dukeneye kwerekana kwanza ico turi kwerekana ubuzima bwacu ngene bumeze ndibaza tuzobikora neza kandi ihinduka rizohaba. Ego tugerageje kumviriza indirimbo yawe murakumbuwe majambo make urashaka kudusigurira yuko abakera bobo ivyabo byarabaha agafu bitandukanye n'uno munsi ya jana kwijana abaririmbyi bakera ukurikiranye ba Chancho Miss ba Matata n'imiryango ntibayifiriye nabi ukurikiranye lifestyle yabo kera barakubwira yuko Chancho yarafise ipikipiki usubiye uwo mwaka umuntu yarafise moto yarwara umupatron ngaha mu muji usubiye abaririmbyi bakera baragira ama concert za Belgique baragira za France baragira ama concert international ariko uno munsi umuririmbyi w'umurundi ari mbere muri monde ya réseaux sociaux nashoboye kugira concert no muri Congo nicaki ndiko ndavuga ati dukeneye kwiyumvira kubera iki twebwe tutariko turapenetra nk'abandi twokora gute kugira tugende nuko ngati mu baririmbyi bakiraho byarapfuma mugabo vuba uretse ba Chancho Miss hari ama competition aho raba bakaronswa ama pikipiki tuvuze nk'imigwi yagende gahiganwa uribaza yuko hamwe ho gwizwa amahiganwa mu gihugu byoza gufasha abaririmbyi umuririmbyi wa kera yagira ku ipikipiki ipikipiki yico gihe amahera yagugu no munsi uyagura V8 sindiko ndavuga yuko natwe dukora no munsi turonka amapikipiki kubera no munsi ipikipiki ni ikintu cya bose umuririmbyi umuntu akora igikorwa gihanitse kubera umuziki hari abantu biyumvira yuko ari ibintu bisanzwe ariko umuziki ni ikintu gikomeye gose umuntu aba afite impano y'umuziki n'umuntu aba akwiye kubaho neza kubera uravye nta gihugu na kimwe abaririmbyi babayeho nabi nk'u Burundi abaririmbyi mu Burundi tubayeho nabi cyane n'abagerageza kuronka no duhera to kuri hinzu n'abantu baba bakora utundi tuntu pembeni y'umuziki ari abantu rero ubu bafise ubwoba bumvise indirimbo yawe nshasha ati nabihevye bariko baravuga ati mbega Bizzo ntitugiye kumubona kandi mu muziki indirimbo ni challenge kubera umuntu asohora igikorwa abafise target ziwe so message za benshi z'abagenzi cyane narazibonye zivuga ati imana urahevye umuziki ariko hari igituma nararimbye ijya ndirimbo turindire ndibaza inyuma yaho tuzobona ibindi byinshi arigiye no bana uhevye ngiye gukora support mu muziki ngiye kubanaginga umuririmbyi Ego Bizzo nimba atari banga wewe ariko abeshwaho n'umuziki wiwe gusa canke yarafise kandi kantu ariko arakora ku ruhande je umuziki ntiwigeze kumbeshaho kukubera umuziki wose nakoze sinigeze kwinjiza amahera nawuronderamo umuziki gusa ico novuga wampaye abagenzi wampaye inshuti wampaye uwundi muryango tutavukanye so umuziki je nturigera umbeshaho ariko ndawukora kubera ndawukunda ahubwo maze gukonsoma amahera menshi mu muziki ni impano arayifise kandi aratwemereye yuko yama akonsoma mu muziki wibaza yuko yoba ari nka wowe gusa konsomera umuziki canke ni ibintu bifata abaririmbyi bose ngaha mu gihugu abaririmbyi bose barakonsoma cyane ariko benshi ntibemera yuko batinziza benshi baja ngaho bakabesha abarundi n'amakungu yuko binziza amahera menshi mu muziki nico gituma
abaririmbyi benshi muri no misi uri kurabona bahura n'ibibazo ugasanga umuririmbyi afungiye ibihumbi 100 ibihumbi 200 umuriyoni ni ibintu biteye isoni ukurikiranye dosiye z'abaririmbyi bari international usanga umuntu afungiye miliyoni 2 z'amadolari kandi ukumva yuko hariho na projet yo kuyariha ariko twebwe ngaha dukwiye kwereka abarundi yuko umuziki atacuduha kubera abarundi badushiremwo natwe akanoti umuririmbyi w'umurundi ejo aronka umusaruro abeho nk'umujene akunda igihugu kandi yitanze ku gihugu ciwe. Ego yatubwiye yuko birananirana yuko bashaka kumbuka mugabo impano yabo igashimwa n'abantu akamo utera uwo wese yo bafise umutahe yumva umengo yo ushira kwa Bizzo bagakorana akamo mutera ukanamuremesha yuko mukoranye kuri wewe ataco yohomba. Jesse nkene ko dukorana ngashire ku mutahe kubera baransize ku mutahe barahomba. Je baransize ku mutahe barahomba bivanya na systeme y'umuziki wacu umusaruro bamuke. Kandi si jeje nyene urabona aba management zose ziri mu Burundi zigenda zirabaho zamazahombye ku munsi bisigura yuko iyaba umusaruro wari mwiza ntihaza kumanaginga abarundi nyene wabona n'umunyamerika aje kubika mu muziki w'u Burundi wabona umuntu Nigeria aje kubika mu muziki w'u Burundi ariko ico namasaba abantu nuko twoja hamwe tukaraba ingorane iri hagati yacu tukaraba tukabwira abarundi ukuri yuko umuziki atacu turiko turawuronkamwo abantu bakahitamo bakadufasha ejo tukaba abandi bantu bivanye nuko twoba twatangiye kubabwira ukuri. Nta sano bifitaniye no ku muntu abavuga ati nubundi ninazana marayi wanje araza guhomba none ni giki cokogwa kuko nibindi bihugu urabona ko abagwiza tunga bakoresha abaririmbyi bo bakunguka ati ukuntu wobabwira ati mukoze gutya vyomera gutya kuko hari umuntu ahomba kuko ataramenya uko yobikora wowe hari ukuntu wobabwira kugira nabo ntibahombe. Icambere ndakunze kuvuga uno musi umuririmbyi avuga yuko yambara miliyoni 20 for example ariko nta nikinga afise ariko abwira abantu kuri TV aronse chance yo kuvugira kuri micro abwira abarundi yuko yambara 20 umurundi wa ruguru afise miliyoni 15 ariko usanga garera tumbereyemwe n'umugwiza tunga none amaze kumva yuko ibujumbura hari umuntu yambarira 20 gusa wewe iwabo mugacimbira rimwe atunze 15 gusa akaba ari umubosi umva ari ryarazogira support kuri uyo muntu hari abantu bari ngaha muri game yacu bari kubononera abandi ushukurikiranye abaririmbyi ba kera n'abaririmbyi ba penetra bakora bacinzira bakaronka barahembwa no mu ministere bamwe n'ubu hari abagihembwa ba kera ariko apana bubu je ndavye umwanya nataye mu muziki nkaca ndaba basi nkiha example y'umu taximan yagiye gukora taxi diza umu taximan wafise imiduga nk'itanu abiwe ariko gasanga je muri ya myaka 10 kugira abagenzi benshi ahubwo n'abansi baraje bamwe bavuga ati uraduponda abandi ngo uratuvugira ukuri ngo abandi uvugiye iki abandi ugira uku so nosaba yuko abadutwara cyane boraba impano z'abajene turakeneye kuba abandi bantu ariko babisemo nk'abavyeyi bakavuga ati abajene bacu tubashiremo akanoti abajene bacu dukeneye yuko boryohera abarundi biciye mu mpano zabo uko bigiye uko ndabona yuko imbere hazoba ari heza. Yavuze yuko imbere hazoba ari heza nukuvuga yuko nibashiramwe akanoti petit à petit bogenda bararonka nabo nyene bakaza barinjiza bivanye n'ingene namwebwe mwabemeje. Hariyo abakunda kuvuga ati abaririmbyi kenshi ntibabaseriye abaririmbyi kenshi murakunda gukorana ugasanga amasaha ho nyene yameze gutya muvuganye bibi ivyo byo ntubona ko yo bari ntamamyi yiterambere ryabo. Abaririmbyi bari seriye sana ahubwo abuvuze batari seriye ngira ni bamwe birita basana kubera abaririmbyi n'abasani biratandukanye umusani n'umuririmbyi biratandukanye gose hari abasani kandi nibo bariko barica umuziki ndundi ariko hari abantu bagifite akaranga mutima kuko umuririmbyi hariho n'aba basani baje kwica bimwe mu muziki wacu. Je novuga kwanza tubanze tumushimire Bizzo kuko umwanya urabona yuko awukoresha neza yashiye gushika ku gihe kuntu rero akamowotera abo basani bumvume ngo hari ibisaba yuko ushobora kugara kugira ushobore kugira ico winjiza akamobatera. Guys
abantu muri ko muraririmba kubera Amina bakunde Bera bakunde mureke kutwicira game mugende murondere izindi strategy zo kubonana na Bera na Amina kubera twebwe dukeneye ihinduka dukeneye guhindura n'abajene batoyi bacu bazotwumva ejo bavuga ati bakuru bacu barakoze baracinzira bizodufasha mureke kutwononera ibikorwa mureke kubesha abarundi yuko mufise amamiliyoni ku makonti mureke kubesha abantu ko mwambarira amamiliyoni ejo nejo bundi dushike kuco dukeneye gushikako. Reka Bizzo Uwezo akazi kawe niko dushaka gukorera ko ubu indirimbo wayirekuye ubu vuba ngira ni imisi mike gusa abantu bariko barikurikirana mbe bitega iki abakunzi bawe? Abakunzi banje cyangwa abakunzi b'umuziki ndundi umuntu ushaka umuntu ashobora gukora neza mugabo ntumukunda mugabo gacisanga ndakunda kubita abakunzi b'umuziki mwiza abantu bose bakunda umuziki mwiza bitega ibikorwa byinshi bitega album nyuma ya Nabihevye album yiwanje izotwara indirimbo zirenga 10 ngo barapere ngo nabantu badakunda kuvuga cyane ngo situation zabo z'urukundo mugabo Bizzo no musi agira bitubwiye Bizzo uri mu rukundo nditahura nta muntu yitahura atari mu rukundo mu rukundo ijana kwijana nuko Bizzo Uwezo wumvise yuko album yiwe agiye kwisura nimba atari banga arashaka kutubwira ryari tuyitege cyane nkuko wabivuze abafanzi b'umuziki mwiza ibikorwa biri mu gikoni ntiturapresiza neza nashatse kuvuga tu ariko mu mwaka dutanguye ndibaza ntuzongera hagati ya album itarasohoka gukora ukwiwiwe ata muntu numwe bafashanije Bizzo Uwezo biramworohera biranyorohera cyane kubera ibyo nkora byose imihari yose ija kuri je nta muntu ngi imihari ferinze ndabona ati hana ferinze bigenze neza ndabona ati byagenze neza so kuba ndiko ndakora ata muntu ariko aranshira ko amahera yiyo nyidogera birangyohera sana. Ego habaho kwemerana iyo muriko murakorana ndetse ukavuga ati uyu arabishoboye Bizzo Uwezo n'umurapere wahe wemera uvuga ati uyu kabisa nanje dukoze twokora uyu turemerana? Je ndemera umurapere wese azi kwandika afite na flow nziza abo nabo ahiwacu dufite ni benshi gose. Ego ni benshi mugabo washo gutubwira umwe basi cyangwa babiri batatu mvuze umwe cyangwa babiri no bambeshe kubera ni benshi gose ntanguye kubavuga n'ikiganiro nticoro nk'ikibanza ariko mu Burundi turafite abarapere bandika neza ni benshi cyane. Nitumureke gutyo Bizzo aturirimbire gato yihama turyoherwe na flow ziwe. Ipantaro n'ishati n'akabutura birashika nkabura n'ico mfungura mwikota ngari ipantaro nkorora abafanzi gura umwami w'ibujumbura mu biganiro interview nkiyemera ngo ndo mu boss kandi mfise amahera. Yesa shoboy Bizzo Uwezo iyo ni mu ndirimbo yiwe Nabihevye ngaha nyene muri ico kiganiro ni wagenda muri description uraza kurabana link igushikana kuri channel ya Bizzo hama uheze uyikurikirane indirimbo nshasha uheze ugira ico mubwire. Mbega Bizzo uri umuntu ukunda guhanurwa? Jana kwijana hariho umugani uvuga ati ntabarigwa ebwigwa yuko amaso atukuye numwibutsa n'umugani je ndi umuntu manurwa gose kandi ndi n'umuntu manura ndi umuntu manura abantu nanje mpanurwa kenshi ndabikunda kubera ikintu hanurwa urumva hari umuntu ushoboye kumuhanura umengo uramututse canke iyo umubwiye ibintu bibi ngo wewe ngushatse urashira ngaho commentaire yari yo yose hama uheze umubwira ico yohindura. Bizzo Uwezo abakunzi bawe bararindira ibikorwa byawe kandi wababwiye yuko bategerezwa kurindira akajambo kamwe ushobora kubatekerera. Ndashimira cyane abo bose bitaho umuziki mwiza hanyuma nshimira n'ama TV online ama media agerageza yiyumvira cyane kwihinduka y'umuziki ndundi kubera ndi umuntu wa mbere mbabazwa nuko generation imisi kira mwaka mu Burundi kira mezi 3 numva umuririmbyi mushasha aje n'indirimbo iryoshe ariko namurondera mu yindi mezi 3 imbere nkamubura ikintu ku ruhande rw'iwanje cyambabaze so media kubera iki ibyo bintu biba kubera iki mutobihindura ejo tukagira abandi baririmbyi benshi kubera ikintu nkuze kuvuga abaririmbyi umuririmbyi amaze kenza muri game ari hit ntahinduka yo tuzanira ariko umuririmbyi amaze umwaka umwe ashobora kutuzanira ihinduka rinini kubera tuba tuzi
impano yiwe aho igerera ariko umuntu twumvirije kenza venta diza impano yiwe turabona ati kweri uyu naho twogira balance hari ahantu ariko umuntu mushasha abantu bashasha ntibariko baritwaho ndabatera akamo ndabatera n'intege ntibacike intege iby'umuziki wacu niko bimeze ariko tubandanye gukora twemera uko turi ejo bizodushikana ahantu murakoze. Reka tumushimire Bizzo Uwezo kwanza ku kanya kiwiwe yaduhaye ndetse tubashimira namwe bwe mwafasha kanya ko kudukurikirana abaririmbyi biwacu impano ziwacu nitwazishigikira abantu bose bazoheza babikunde. Reka tukwifurize amahoro n'umutekano aho uherereye. Indundi TV Abidjo mwari kumwe kuri micro, reka tubifurize ibihe byiza.